Bo projet mikeke oya si projet muziki ni projet y'ubuzima yo kurondera ahantu hose bo en fait nikipata mikeke na churuzaga nikikosa narangua makayabu nachuruza hivyo lakini kama sikosi natulia pesa naziweka mpaka saa biashara bitapatikana ni probleme na mu manager mfise ndiko ndi debriaje nyene nico gituma ndadandaza mikeke ndadandaza makayabu nchindishira amahera ndasora i clip video imwe ku mwaka me arabandi basora zibiri cange zitatu ku mwaka cange ukasanga umuntu gukwezi akasora i clip video imwe je nsora clip imwe ku mwaka kuko ubugyo wanje niyo bugendo usura mbo en fait sinashika kuri 50% ku ivyo ndashaka umuziki umaze mu myaka ingahe ndibaza ko imyaka 20 ndiko ndakora 50% ku ivyo sico kimwe kuko umanager umuntu amaze kuba marié afisa abana isaba ke umugaburira umugaburira ration ikinumba ukamumanager systeme yo mu Burundi jeune patron nusohoke nugende hanze nugende kurondera ubuzima isaba ko umugaburira umugore wanje shagenda muri salon abana banje bige bafungure unasikia nuko me umanager célibataire ushabura kumpangira nga chambrete na bindi mbuzo nikubya nyene kuri restaurant ya sina bifu na mtu mini na bifu na njalawe adui zangu ni wengi wanatamani nife leo rafiki yangu ni nani atanipenda ni nani atanisaliti ni nani mbona maendeleo yangu ni fimbo la moto kwao watajiju na kaza tuye yangelewa kutoka wagango sipate yangelewa kutoka ganga nzo sao ila bado naendelea Bidondo. Bakunzi wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Minoshe murabibona ikiganiro sikindi nuko icyambere ndabibabwiye simenyere kuvumbura muganda arenganye mu bwiza tiko ndakora akazi kamisi sumaze ko nkorera mwibarabara ama quiz ibiki murabizi murabimenyera ama open mic nsanga Bidondo aho yicaye nubwo bwinshi bwa corona ibiki ibintu byose yafutse reka rero tuyage gato yako naravye ati ndazi ko harimo abakunzi biwe reka tugende tuyazi murabizi ko turaha ku bwanyu Bidondo nicare hakuna problem urameze neza ego ukikura none nzovuga gute tuzovugana gute karacare kariko karambanira umunwa ni problem urazi kirundi ego ndakumva ivyo uriko uravuga ndakwishura ivyo nshoboye na problem uratinya corona ko sanzwe wipfutse cyane gose si mugabo kwitinya corona niyo iraninya je sininya mugabo urazi ko amategeko mu bintu byose abantu bose ndabona bambara nanje ncanda reka nanje ngore ivyo bandi bariko barakora na problem Bidondo tugusanze wicaye ngaha turusanzwe umuririmbyi bigenze gute kuba wicaye ngaha kuba wicaye kwirigara uri umuririmbyi bimeze gute bo en fait ndiko natunga mashairi ndiko ndafata kayaga na tunga mashairi na ndiko ndachatenga n'abagenzi n'abantu mfuma nshaka kwicara ahantu je nyene muri gara bo twicarane n'abantu bubagiye nimba ari gufungura ndabona ko ni saa sita cyandasigara je nyene na problem Bidondo uri mu baririmbyi b'umuziki mu muziki w'u Burundi baririmba bazwi kandi urazwi cyane n'ubu nisa bungabo ukaba kuba uzwi ubu usa n'umuntu menga umuziki uri kurabanza gugira buhoro ritme ni pore kumviya bo ndibaza ko urabona abafanzi banje kera barabamenyereye ibintu by'amakaseti n'amasede me mugabo ndiko ndagerageza kwinjira nanje mu bintu byishasha by'ama YouTube ma réseaux sociaux kuko sinari nabimenyereye mugabo abapeti abatotoshoni yo babizanye ibi bintu by'ama link byo kurungika ama link kuganira n'abantu cyane mu ma groupe mbo kera ndakoresha gatororiro me ndibona ko abandi bagiye mu ma WhatsApp mu ma Facebook nanje shaka kubabwira abafanzi banje bandondere mu bigya bintu bishasha ba subscribe
subscribe muri channel yanje kubera babona ibintu byanje nanje ndagerageza kubishirako Biga nigiki ubona kizoba giri uravye uvuga ati novuga ko nka changement ku muziki wawe kera ibi vya YouTube na WhatsApp bitaraza vy'ama link n'ubu uvyaje ubona ari changement ya ubona two kwisubira hari inyuma cyane twoguma hanyene ani dushobora kuguma hajya nyene kuko urabona ibintu byose bihindutse ni itera imbere ni maendeleo ya ni terambere kuko evolution hawezi kupingana ni tugenda uko nyene ngene babazungu bariko no na evolution mbiba ikintu cyose kiri muri future Imana yamaze kugipanga ko kiraza kitakuwa na hakuna mtu anaweza kukipangua labda umuntu sinzi kuno nuko wewe birakorohera mugabo mboje nje ndakunda kuko ndabona ko namaze gusora indirimbo ngamenga clip video byari bilikuwa binanipatia shida sana kuona iPhone izunguruke mu mastudio nibapatie nende ku radio nitigite na mamigulu na uharibu madeplasement manini lakini hivi kama natoa nyimbo naitia tu ku channel yangu chandabona mu minota mikeya ngabantu nga 500 canke abantu icana baca batangura kwibona mu minota mikeya chandabona kumbe ni bya byebo Bidondo umuziki wawe uburavye urashima aho ugeze canke uravuga ati jewe nubwo bimeze uko ibi bya YouTube ibiki ntibimpemba cyane nibima amafaranga cyane je ndashobora kubiba canke akora ibindi bintu wowe ubona gute umuziki ubuye muri 2020 dufate 2020 urana ko umuziki ushobora kuba ushima uko uguhawe Bon en fait sinashika kuri 50% ku ivyo ndashaka umuziki umaze mu imyaka ingana ndibaza ko imyaka 20 ndiko ndakora 50% ku ivyo nshaka jewe mbo en fait ikindi kintu ndiko ndabandanya ndakora kuko naba sio kama sisi wote tunaweza kukapata chali moja hapana il faut tunazidiana mtu anaanza kaanza leo mnashobora gutangura no munsi après 2 jours 3 jours agakora indirimbo ikahit akaronga kugusumvya we watanguye kera mais il faut espoir il faut gushira mu espoir kuko umuntu udafise espoir ni ubuzima sivyo ko je ndiko ndakora bijya bidondo mikeke bidondo makayabu byose ndiko ndakora ndaronga mahera make ndagerageza ngasora sinaronse sponsor nyinshi me ndasora i clip video imwe ku mwaka me arabandi basohora zibiri cange zitatu ku mwaka cange ukasanga umuntu gukwezi agasora i clip video imwe je nsora clip imwe ku mwaka kuko ubugyo wanje niyo bugendo usurabona ni problem kuko ifoki abana ubumfisa abana mfisa umugore ifoki abana bafungura n'umugore ishure nibiki amazi turaria tunapanga twabapangayi bica bisaba ko amahera make nonse kumikeke ku ndirimbo ku muziki akagenda 30% mu buzima bw'iwanje 50% abandi nuko ngaraba kuntu ushobora kuyagabura uravuze ibintu bya bidondo mikeke ahubwo iriya projet y'imikeke igeze bimeze gute bo projet mikeke oya si projet muziki ni projet y'ubuzima yo kurondera ahantu hose bo en fait nikipata mikeke nachuruzaga nikikosa narangwa makayabo nachuruza hivyo lakini kama sikosi natulia pesa naziweka mpaka saa biashara bitapatikana ni probleme Bidondo aratubwiye yuko imuziki urabona ukuntu umeze ubu muziki ndundi ni ibintu by'ibibazo ubiravye nkakaba hari nka lebo yo mu Burundi ubona ati iyi ndayigiyemwo ndibaza ko ibibazo byogabanuka nkaza ndisopa buhoro kuvyerekeye nk'umuziki wanje ni nk'iyi lebo uvuga ati yino ijamwo novuga no wemera ati jewe noza ndisopa gato mu muziki muri lebo dufise aha mu Burundi amalebo Jenda ndakunda amalebo yose ndabona ko yose ariko arakora neza uburyo bungana kandi ntakora kumwe n'ingufu nizingana oya zose ndabona ko zifise ingufu kuko ndakunda kuzikurikira ndakurikira ijya Empire
ya Satbi ndakunda kukurikira ijya ya Fizo Bantu Boy namaze ku recording na zindi malebo ya Simba Lolilo ndabona ko na malebo ya arakomeye cyane kandi ariko arakora na zindi malebo z'abagaba Masterland bake barakora neza mbo lebo yose ngiyemo ndashobora gukora nanje tukabandanya neza me ubu mfise ibintu bitatuma sinshaka malebo kuko sinzi mu mutwe wanjye ngene nabipanze me nshaka gukora kwanza je nyene ndabe kuntu fitire yanje ndabe kuntu ico ndiko ndarondera maze kukironga nshobora kureklame muntu dugakorana malebo canke muri Bantu Boy canke muri Empire dugakorana me ari kintu ndiko ndarondera sinarakironse ya Aro ivyerekeye aba manager abadirivyi bese bo mu Burundi bararira nta ba manager ntaki wowe bimeze gute umu manager urafise canke nawe nyene ntaho hari na mu manager mfise ndiko nzidebriaje nyene nico gituma ndadandaza imikeke ndadandaza makayabu ncindishira amahera mu aba manager bo ni aba manager bo mu Burundi nibazi ngene bakora manager en fait ils sont mon patron wa manager ni umukozi manager ni umuntu warazana ama projet mugakorana sivyo mais ushaka aba manager bonga bashaka bo bawe ba patron bawe ba patron nico gituma ugasanga ingorane nyinshi ugasanga basani batangiye gushwana na ba manager bica bizana ingorane uba waramwigeze bo nari mfise aba manager babiri en fait twashwanye bashaka balitaka kunitumia vibaya ya na mimi sikupenda na nishakuwa mtu mkubwa mfise familia mfise bana sinshobora umuntu ashobora kumanage jewe na ashobora umuntu ashobora kumanage Satbi cange umuntu ari célibataire sico kimwe kuko umanage umuntu amaze kuba marié afise bana isaba ke umugaburira umugaburira ration ikinumba ukamumanaja systeme yo mu Burundi jeune patron nusohoke nugende hanze nugende kurondera ubuzima isaba ko ngaburira umugore wanje shagenda muri salon abana banje bige bafungure unasikia nuko me umanaje célibataire shabura kumpangira nga chambrette na bindi imbuzo ni kujya nyene kuri restaurant uratubwiye ko manager atari numukozi wawe none cyo dusigurira ko manager nakubwiye ko manager ya systeme yo mu Burundi kuko bashaka gukora kujya nengo patron aragutegeka na kimwe ushobora gukora atari autorisation yiwe mais il faut que akumenye vyose mais manager ya systeme hanze urashobora kumwamagara mugashira projet mugakora ukamuha pourcentage Bidondo ari ukuntu ibintu vyerekeye ama concert abaririmbyi bo mu Burundi batazikora cyane kandi navyo biri mu bintu bishobora gutunga umuririmbyi n'umwuga wiwe kandi bikorohereza abafanzi b'umuririmbyi ariko mu Burundi gasanga ntibiba cyane nka kwizina rya pana kuvuga ngo amalebo canke ngo nakayagize no tukumva ati Bidondo wenyene muze la Costa Beach Bidondo gusa ni kumviza Bo en fait je ndakunda gukora ama concert kenshi umuririmbyi wa mbere ngaha gukora ama concert menshi ni jewe en fait kugira kubona sinshira bugo bwinshi ndakunda gushira gihumbi kwinjira cange bihumbi bibiri cange ndenze nga bihumbi bitano bitatu kubona urabona ko abantu barakenye si bose kandi ari abafanzi banje indirimbo zanje bazimenyereye zigazana tamani asigutishe na buryo bwinshi bafise ugasanga umuntu afise umutayi wa 10000 adanda zikaranga aragukunda memo nashobora kuza gutanga yo 10000 yose bisaba ko mushirire gihumbi ashobora gutanga gihumbi n'igihumbi cyafana w'imire nayo akabandanya ubuzima bwiwe nico gituma mfise abafanzi bato ndabakunda ndabagirira ama concert kenshi ruguru kenshi cyane ruguru ko nagize concert mu Rutana nagi kuri Bonane no kuri Noel nagize igitega hano bita Makebuko gigasenyi ya ndafisa abafansi barangunda ngabatambira neza ko nje ndaririmba ngatamba kabisa pana bino bya blague abantu umuntu yarishe gihumbi kiwa akabona yacagihumbi canje cagiye mugabo
nararyoye kwa Bidondo. Bidondo mu kurangiza reka mbanze ndakubwire pole na navye bagiye baheretse kuvuga ko woba warariye isumu canke ishano mu Kirundi byari byo. Nico gituma nshaka kubabwira abantu nzobabwira mu rurimi mu kantu mu kajwi gato ushobora kwegera micro pembeni ya sina bifu na mtu mini na bifu na njala we adui zangu ni wengi wanatamani nife leo rafiki yangu ni nani atanipenda ni nani atanisaliti ni nani mbona maendeleo yangu ni fimbo la moto kwao watajiju na kaza tuye yangelewa kutoka wagango sipate yangelewa kutoka waganga nzo sao ila bado naendelea Bidondo mbo nibyo bari bashize akantu mu bintu narabiriye mugabo Imana yarakinze ubu ndi sawa nakize ndiko ndabandanya akantu karagenda neza force zirahari natumika niko sawa Mungu iko pamoja na mimi Tugushimire wakoze kuduha umwanya kandi ushimire abafanzi bawe n'aba Magic TV ubabwire akajambo kanyu. Abafanzi ba Magic TV Generation Bidondo ndabakunda cyane Bidondo ndakunda Magic TV kandi irafasha abaririmbyi bo mu Burundi mbo abafanzi ba Bidondo nabo kenshi ndashaka mugende kuri channel ya Generation Bidondo mwandike kuri YouTube Bidondo canke Generation Bidondo mu subscribe kakanu karuje mu fyonde kubera nanje muronga ibintu byanje bishasha kandi numwibagiye ku subscribe kwa Magic TV wagwa. Merci beaucoup mwakoze kudukurikirana hamako muri musanzwe mubizi Bidondo ari ngaha kubwanyu twe turaha kubwanyu. Question sinakumenyera izina ni Minusha mu subscribe ku Magic TV turi kumwe na Minusha wagwan Scott wagwan mu cameraman mwiza mu subscribe tutera imbere ndabakunda. Merci beaucoup mwavyumvise nkuko Bidondo yabibasavye muca muvyumva namwe murazi ko tubakunda ciao